Abantu benshi muri kino gihe bazaba bakunda amahera. Igihe umuntu agize ikintu cari cyo cyose akunda mu buzima akagisimbuza urukundo yahora akunda Imana, akagisimbuza imirimo canke se ibikorwa yahora akorera Imana, ico kintu gihinduka ikigirwamana. Ibitekerezo n'ibiganza bihora bihugiranye mu gutegura gahunda z'ibikorwa no gukora imirimo ubutaruhuka hagamijwe kurundanya ubutunzi ivy'Imana ishaka ko abantu bayikorera hamwe n'ivyo ishaka ko bakorera bagenzi babo biribagirana. Reka tubaramutse mwebwe mwese abakurikirana ibiganiro vy'ikanguro n'ubugorozi. Muri kano kanya uwo muri kumwe ni Ngendakumana Moses. Rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Rero turaganira ku caha cyo gukunda amafaranga. Iki ni icaha ku batari basanzwe babizi. Gukunda amafaranga ni icaha kuko ni kimwe mu bimenyetso vyahanuwe mu ijambo ry'Imana ko benshi bazoba bakunda amafaranga kandi bikitwa icaha. Mu gitabo ca Timoteyo ni 3 uhereye ku murongo waho wa 2 haranditse ngo kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Abantu benshi muri kino gihe bazoba bakunda amahera. Gukunda amahera reka tubibasobanurire. Ntabwo amafaranga ari mabi, amafaranga ni meza, amahera ni meza iyo umuntu ayakoresheje ibyo asabwa kuyakoresha. Kandi reka tubabwire, amafaranga canke se ibyo umuntu atunze byose ni ivyo yahawe n'Imana, kuko Bibiliya itubwira ngo isi n'ibiyuzuye ni ivy'Imana. Yaba wewe yaba ibyo utunze byose ni ivy'Imana. Igihe rero twabikoresheje nk'uko Imana yabitegetse nibwo tuba tubikoresheje neza, ariko igihe tubikoresheje uko Imana itabitegetse tuba tunyuranije nayo. Niyo mpamvu amafaranga ni mabi mu gihe umuntu yayakunze akimura Imana mu mutima wiwe, na cane cane ko abenshi muri kino gihe barayarondera, abenshi bakarondera nk'abayatakaje. Ariko reka tubabwire, mu gitabo c'abakurambere n'abahanuzi bari gusobanura amategeko 10 mu itegeko rya 2 kuva 20 uhereye ku murongo wa 1 haranditse ngo nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa, ntihakagire izindi mana umbangikanya, ntihakagire izindi mana umbangikanya. Iryo tegeko bari kurisobanura baravuze bati igihe umuntu agize ikintu cari cyo cyose akunda mu buzima akagisimbuza urukundo yahora akunda Imana, akagisimbuza imirimo canke se ibikorwa yahora akorera Imana, ico kintu gihinduka ikigirwamana. Niyo mpamvu abenshi kuri ubu amafaranga yabahindukiye ikigirwamana, kuko twarayakunze tuyashira imbere, bituma urukundo twahora dukunda Imana, bituma imirimo ibikorwa twahora dukorera Imana vyibagiranwa. Wewe uri kudutega amatwi aho uri hose, isuzume urabe mu vy'ukuri ko amafaranga utayahinduye ikigirwamana mu buzima bwawe, na cane cane ko ari icaha kigiye gutuma benshi barimbuka muri kino gihe. Mu gitabo ca Timoteyo wa 1:6 murongo waho wa 6 haranditse ngo ubutunzi nyakuri ariko kubaha Imana gufatikanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwe inyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mw'isi kandi ataco dushobora kuyikuramwo. 8 ariko iyo dufise ibyo turya n'ibyo twambara biba bitubumvye, ariko abagomba kuba batunzi bagwa mu nyosha no mu mitego no kwifuza kwinshi kubupfu gusinzikaza kudobereza abantu mu bibonona bikabarandura. Kuko gukunda amahera ari mizibi byose, ayo bamwe bipfuje bakazimira bagatukwizera bitobekanishije imibabaro myinshi. Bantu b'Imana muri kudutega amatwi, iyo umuntu abumbwe n'ivyo afise, nimba mu bushobozi bwawe utunze 100 bumbwa nayo
nimba mu bushobozi bwawe utunze ibihumbi 10 bumbwa nayo. Niho benshi biza bivamwo bagahemuka, umuntu akabwira undi ati ntiza amafaranga kandi ataziga ahazoyakura. Niho benshi baba babeshi, niho benshi baba bahemu. Muri kino gihe rero bitewe nuko abantu bazoba barondera amafaranga bakayarondera no mu nzira zitarizo, bantu b'Imana muri kudutega amatwi mwirinde, kuko kino ni icaha kigiye gutuma benshi barimbuka, kuko cimuye Imana mu mitima ya benshi. Abantu muri kudutega amatwi, mu gitabo bitwa Inama ku Busonga banditse mu amajambo akomeye, paji ya 21 haranditse ngo ingaruka zo gushaka indamu canke se amafaranga. Hepfo haranditse ngo kwiyongera kw'irari ryo kunguka amafaranga, kwikunda ari navyo bivyara kwifuza indamu nyinshi, nivyo vyatumye habaho urupfu mu vyamwemu mw'ishengero, kandi bivana muri ryo urukundo bakundaga Imana. Gushaka amafaranga vyatumye benshi vyimura Imana mu mitima yabo, bituma mu mashengero menshi y'Imana ndetse habamwo urupfu rw'ivy'umwuka. Hepfo haranditse ngo iyi bitekerezo n'ibiganza bihora bihugiranye mu gutegura gahunda z'ibikorwa no gukora imirimo ubutaruhuka, hagamijwe kurundanya ubutunzi ivy'Imana ishaka ko abantu bayikorera hamwe n'ivyishaka ko bakorera bagenzi babo biribagirana. Benshi bavyuka ijoro bagenda bakagaruka irindi. Ibyo byose ni gushaka amafaranga. Amafaranga ni meza, ariko mu gihe atimuye Imana muri wewe, mu gihe atatumye ubuzima bwawe nabwo buhasinzikarira, kubera ko muri kino gihe iki caha kigiye kurimbura benshi. Hepfo haranditse ngo niba Imana yaraduhaye umugisha wo kugira ubutunzi, ntiyabikoreye kugira ngo igihe cacu n'intekerezo zacu tubikure kuri yo maze tuvyerekeze ku byo yadutije. Nimba Imana yaraduhaye ubutunzi, ntabwo yabikoze kugira ngo intekerezo zacu n'igihe cacu ngo tuvyerekeze kuri ivyo bintu yadutije maze ngo tuve kuri yo. Ni icaha. Abantu muri kutwumva mwumve ngo iki caha kigiye gutuma benshi barimbuka muri no misi imperuka. Nico carimbuje umugabo bitwa Baramu mu gitabo cyo guharura 22. Nico carimbuje umugabo bitwa Yuda yabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, ariko birangira yiyahuye, ntazoja mu ijuru kubwo gukunda amafaranga. Reka bantu b'Imana muri kudutega amatwi aho muri hose, buri muntu wese arabe yisuzume nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, arabe ko hatari ikintu na kimwe muri we cimuye Imana mu mutima wiwe, kuko amafaranga ni mabi nk'uko tumaze kuvyumva mu ijambo ry'Imana. Reka Imana idufashe buri muntu wese ahari acike kuri iki cacu gukunda amafaranga mu izina rya Yesu.